mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho muriko muradukurikira muriko murumviza ni radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka mwumviriza ikibiraho amasaha 28 kuri 28 muciye kuri wesatu akaburungu radio Peace FM akaburungu com kandi imisi yose turi kwigenekezo rya ndugitugutu umwaka 2025 nayo makuru tabateguriwe uyu munsi akaba hanini ashamikiye kuri zino ngingo nyamukuru. Wahozara umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi General de Police Alain Guillaume Bunyoni arakitswe n'amagara yo mu mutwe mw'ibohero rukuru rya Gitega aho gushika ubu ataburenganzira bwo kwivuza araronswa. Mwikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda muri Republika Iharanira Rusangi ya Kongo barashima agafashanyo kagizwe n'ifu n'amakoto baronkejwe kuri uyu wa kabiri w'igenekerezo rya ndwi gitugutu umwaka 2025 n'inyuma y'amezi 10 batuna bugatondera bagasaba ko iyo mfashanyo yogumaho. N'intsinzi idasanzwe kuharana agateka kazina muntu mu Burundi n'inyuma y'ikiringo c'umwaka w'intumwa ya Onira by'agateka kazina muntu mu Burundi iyaraye yongerejwe. Murano makuru maza gukurikira Maître Ahmed Niyongera umwe mu baharana agateka kazina muntu mu Burundi. Makuru tubategure saya gusa tubafite n'ayandi avugwa mu bindi bisata kumana na Jewe Philibert Karangwangira ndabashikirize nk'abandiko ndafashwa mu bunga bw'ivyuma na Yves Irakoze kaze mwese mwizo nizo. Kera bakarite gutu bavuga bati ubugabo burihabwa erega n'ubu bugabo burihabwa kandi abarundi bazohaguruka bavyankegaleho none ntubizi ntiwabivuze wewe wenyene nuko ni abantu bazovuga ngo leta duhe leta ntaco izobaha oya abarundi no guhaguruka bakayibwira yuko igezaho izirikirakora kuko urabona ko nawe urabibona ko birenze urugero ariko muri hano vyorase ibintu vya vyorase sivyo bazobikore kuko birashoboka rero bigwanisho byinshi bishoboka abantu batakoresheje vyorase. Abarundi barazi inzira bazofata rusiri nico bazokoresha kuko iyo umuntu wamubwiye kabiri gatatu kamubwira ntiyumve inzira ni nyinshi nawe urabivuze bazokoresha ngira ngo inzira ishobora kumvikana yego kandi biza byaragatangwa Epitasi cyo tazi nuko iyo umuntu ashikira ubutegetsi yaciye muri izo nzira z'ibigwanisho aca twarukonye je urabibaza ndabi je urabibaza ndabi indabo ibazwanye kose bazobabuza kubandanya uko bariko barabikora kuko ntibizokomeza uko biriko biragenda kandi byaranatanguye ikunuko abanyagihugu bakanezerwa ibi bintu byo kwama baturatura bari mu moko bari mu bintazi bikavaho bigahagarara nico gikuru muri byo bagatera imbere bakagira agateka kamwe twamye ako gateka rero bazokagira abadede batakihari kuko ivyo abadede bakora ngira ngo ntibashaka kwako gateka kahaba nabone abadede babuko nyene niyo bazohabari uca gusa nuguhindura bohindura kuko abadede bagiye mwishamba babwira abaporo bavuga ku baporo nabucyo nyene n'abandi nuko rero twe twibaza ahubwo twese tugomba kujamo tukumva yuko ari ubwo gusoza twese turi hamwe ico nibaza abarundi twese ico coco nico Narimejeje kubabwira amagara y'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi General de Police Alain Guillaume Bunyoni abandanya gusinzikara ni nyuma yaho aguma yerekana ibimenyetso kuyoba yamaze gufatwa n'ikibazo c'amagara yo mu mutwe aha makuru ava mu ibohero rikuru rya Gitega afungiwemwo akemeza ko ari indwara iza yiyongera ku zindi yarasanzwe afise mbere akaba yaranagiye abuzwa uburenganzira bwo kwivuza abaharanira agateka kazina muntu harimo n'ishirahamwe riharanira agateka k'abanyoro Prodehaje bagasaba batakambye ko uwo yahoze ari umutegetsi mu Burundi yo kurikiranwa kugira ntasiga ubuzima. General de Police Alain Guillaume Bunyoni akaba afunzwe yagirizwa gutembagaza ubutegetsi bwa mugenzi we Varisito Ndayishimiye arongoye Burundi muri kino gihe.
umusore wo muri komine Kayanza yarahanishijwe gufunga ubuzima bwiwe bwose no gutanga ihadabu ry'imiliyoni 10 mu mafaranga y'amarundi inyuma yo kwagirizwa na sentare yaho mu Kayanza gutemaguza umupanga umukunzi wiwe akamuca n'umutwe. Abanyagihugu n'indongozi bagasaba abakundanye kwihanganiranira no mu gihe c'amatati. Inkuru iramvuye na Albert Maheke. Uwo musore yagandaguye wari umukunzi wiwe azwe ku mazina ya Ntigirinzigo Odasi batazira Makado wo ku mutumba Buyumvu zone Rugazi komine Kayanza mu ntara ya Butanyerera. Nayo uwo mukunzi wiwe akaba yarazwe ku mazina ya Denise Niyonsavye wo ku mutumba Kibati zone Rugazi komine Kayanza intara ya Butanyerera nyene. Nkuko amasoko ya Radio Peace FM ijwi ryo gwaruka aho mu Kayanza bimenyesha, uwo musore Makado yatumye ko umukunzi wiwe Denise ngo baganire ibijanye nuko bagiye gushinga urugo rwabo. Ivyo ngo barabiganiriye ko ariko Makado aragiriza Denise ko yumvise ko amuvanga n'uyundi musore, ariko ngo Denise arabihakana. Mu nyuma yaramuherekeje afise umupanga aho yabwira umukunzi we ko aca guca ibiti vy'inkwi. Bashitse mu gahinga mu gashamba ngo yaraboshe Denise amutemaguza wa mupanga amuca umutwe arigira. Ikiziga ciwe kaba catowe n'abana bari baragiye inka b'umukuru w'umutumba kwegenekerezo rya 15 Nyakanga umwaka wa 2025 mu gihe ico caha vyamenyekanye ko cakozwe igenekerezo rya 8 Nyakanga umwaka wa 2025. Nkuko amakuru abandanya bimenyesha, Makado yaciye yararafashwe n'inyamiramabi aho kuwa mbere Gitugutu ariyo yarengutse imbere ya sentare nkuru y'Umukayanza. Inyuma yo kwagezwa icaha no kumviriza imburano ziwe, sentare nkuru y'igihugu y'Umukayanza yanishije Odasi Ntigirinzigo batazira Makado icaha cyo gufungwa ubuzima bwiwe bwose no gutanga indishi y'akababaro y'imiliyoni 10 mu mafaranga y'amarundi ku muryango wa Denise. Bamwe mu banyagihugu isinzi bari baje kumviriza urwo rubanza bavuze ko nyabuna hakwiye ayandi matohoza yo kumenya ko uwo musore yoba agikomeye neza mu mutwe. Basaba n'abakundanye kwihanganiranira iyo bishitse ntibumvikane naho ngo bopfuma bahebana amaraso atarinze guseseka. Albert Maheke ku bwa Radio Peace FM ijwi ryo gwaruka. Albert Maheke urakenuye. Tukiri muri ico gisata nyene, abaharanira agateka kazina muntu mu Burundi barakenguruka ingingo yo kongera ikiringo c'undi mwaka intumwa yaonira by'agateka kazina muntu mu Burundi. Mwishirahamwe Akate Burundi bakabona ko ari ingingo yafashwe hageze na cane ko iby'agateka kazina buntu muri iki gihugu bigenda bitakaza kanovera. Kurikira umushingwamanza Ahmed Niyongere. Twashimishijwe cyane niyo mu gikiringo c'umwaka c'umuhinga yigenga bateka kazina muntu vyemejwe n'inama ya ONU ijeje gateka kazina muntu. Ivyo rero bivuga yuko ONU yabonye neza yuko gateka kazina muntu kifashe nayo mu Burundi kandi kaguma gatituka muri iki gihe c'amatora. Ikindi naco nuko iyo nama y'agateka kazina muntu mushire mpuzamakungu ONU yumvirije cyane ivyo byasabwe n'amashirahamwe adakiranira ibisoro bya politike, amashirahamwe yigenga gateka kazina muntu, kuko twagerageje kwerekana igihe twari Geneve mu Busuwisi turiko turahura n'abaserukira ibihugu vyabo muri iyo nama y'agateka kazina muntu mwishirahamwe mpuzamakungu ONU, tubereka neza yuko ikiringo c'umuhinga yigenga gateka kazina muntu hataragira yuko gihagarara mu Burundi, kuko mu Burundi nta gisata na kimwe cigenga cy'agateka kazina muntu gishobora kugira amatohoza kubiriko biraba mu Burundi. Arico gituma ico gisata ca ONU cy'agateka kazina muntu gitegerezwa kugumiza ijisho kubiriko biraba mu Burundi. Hama abategetsi b'Abarundi nabo bakamenya yeza yuko ibiriko biraba mu Burundi amakungu ariko arabikurikirana. Abo rero bariko barabikora bamenye neza yuko ejo canke ejo bazokurikiranwa n'ubutungane bw'u Burundi canke mpuzamakungu. Wakaba yari umushingwamanza Ahmed Niyongere.
haribonekeza abaganga baburirwa irengero mu Burundi aho amavuriro bakorera usanga ariko arabarondeza hirya no hino. Akaroro ka hafi n'umuganga Inamahoro Yvonne akorera akarere k'ubuvuzi ka Fota mu ntara ya Mwaro aho aheruka kurangishwa n'ibitaro yakorera biciye mu nyandiko. Abandi baburiwe irengero nk'uko biri muri ndikete ryasohowe n'akarere k'ubuvuzi ka Kibuye mu ntara ya Gitega ni Manirambona Moyize, Havyarimana Emmanuel na Manirakiza Alazare. Abo bose ibitaro bakorera bikaba bitakamba ko bitazi iyo abo bakozi bavyo baherereye uko ari batatu, mbere bakabasaba ko ubu garuka ni mugihe batazi irengero yabo. Numunezero udasanzwe mu ikambi y'impunzi ya Rusenda iri muri Republika Iharanira Rusangi ya Kongo. Ni nyuma y'amezi 10 impunzi z'abarundi zo muri iyo kambi ya Rusenda zitaronswa imfashanyo n'imwe. Ico bikoze kuri wa kabiri igenekerezo rya Ndugitugutu mu mwaka 2025 zaronkeje ifungurwa n'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe ibifungurwa ku isi PAMU, aho buri mpunzi yaronswa ibiro 12 ku mutwe w'umuntu by'ifu y'ibigori bita pate jaune n'amagarama 450 y'amavuta ya oki. Mugenzi wacu Valentin Ntahiraja yakurikiranye ico gikorwa aganira n'impunzi. Mwiriwe twiriwe neza. Yego owe nk'impunzi waje gupokea hano kwa pokeza makuzo ya Kiyego. Aya mapokezi muri make navuga ati twashimye aho nyene gushima bihoraho ubundi bwo bivanye naho twari tugeze ni hari turimo twavuga ati ntibikwiye vraiment ubundi bwo nyene twashima kuba nyene uvuga ati niko duka tuhaboneka ahubwo icyo twosaba tubona nyene umenga bo turabira bakaraba uko bo tugenze ubundi bwaha twacari muri esheke nini gose uvuga ko hamaze igihe kingana iki mudafashe bo hari haheze ubu turi umukozi ku 10 giheruka gukora umukozi ku 11 ni kuko ko hari amezi 11 yego mu gihe mwari mumenyereye amafaranga ibyo kurya byo mubibona muke bo bivanye n'ukuntu batumenyereye amafaranga ibyo kurya twavuga ati n'ibyo kurya ntacyo byari bitwaye ariko nuko yani biri munsi cyane rwose ubu turavuga ati yo kuma amafaranga byari kuba afazari kuko urabona nk'ubu baduhaye gusa nk'umuntu adafise n'ijana ku mufuko kumenya uko nawe buronke icari bukoze iryo urumva ni ibyago rego turushimire cyane. Dusozera aya makuru haribazwa irengero ry'amafaranga yagenewe agahembo k'abasirikare b'u Burundi bari mu gihugu ca Republika Iharanira Rusangi ya Kongo mu gikorwa cyo gufasha ingabo z'ico gihugu nyene mu rugamba bahanganyemwo n'umuhari w'inyeshamba M23. Abasirikare bari muri ico gikorwa bakabona ko intambara barimwo iriko iratungisha bene kubarungikayo mu gihe bo bariko barahasiga ubuzima atanyungu nimwe bazanira n'imiryango yabo. Odas Kabura. Nyuma y'imyaka 2 irumanye leta y'u Burundi yemanze ku mugaragaro ko yamaze gusinyiranira amasezerano yo gufashanya mu bya gisirikare na leta ya Kongo, wafashanye gutuza imigwi y'abitwaza ibigwanisho igwanya leta y'u Burundi na Republika Iharanira Rusangi ya Kongo. Leta ya Kongo yo ikaba yashize imbere gutuza umugwi M23 mu gihe leta y'u Burundi yo yashize imbere gutuza umugwi Red Tabara utera u Burundi uturutse ku butaka bwa Kongo. Haribazwa iyo agahimbaza musi kagenewe abasirikare b'u Burundi bagiye kugwanira muri ico gihugu iyo gashigwa kuko bo batabona iyo gakamanganira bivanye nuko utwo bahabwa ari ntica ntikize, bivanye nuko batazi ayo bari bagenewe guhabwa uretse ibyo bumvisha amatwi gusa ko umusirikare w'umurundi ari muri ico gihugu agenewe 5,000 buri kwezi hamwe n'utundi turusho ku musoda yatakarijeyo ubuzima canke yakomerekeye ku rugamba, haba kuvuzwa canke gufubanwa iteka kwatabarutse, ayasigaye agahabwa umuryango wiwe. Nyuma y'iyo myaka 2 yose ikaba iheze abasirikare bibaza ibyo bibazo bitagira inyishu, n'ubu baracibaza uwakira ayo mafaranga agakuramwo ayiwe akabaha udusigaye kandi ari bo birirwa ku muriro mbere bakahasiga ubuzima bwabo, abandi bakahakomerekera,
abagize imana bagafatwa mpiri n'abo bahanganye naho badasiba gutakamba basaba umuco kuri ivyo bibazo byose abarongoye leta y'u Burundi n'igisirikare c'u Burundi bose bararuciye bararumira uretse gutanga umuco kubisabwa n'abo basirikare barungitswe muri Kongo no kubona inyandiko ivuga ku biri muri ayo masezerano ni nko kurondera umuzi wibuye eka na leta ya Kongo ntaco ishima kunyegurura kijanye n'ayo masezerano yagiranye na leta y'u Burundi. Kuri ayo masezerano nyene na raporo zishikirizwa n'abahinga ba ONU bakoze ubushakashatsi kuvyerekeye uko kwivunira umwasi hamwe hagati ya leta irongowe na President Evariste Ndayishimiye na mugenzi we Antoine Kisekedi aramutswa leta ya Kongo. Mu bushakashatsi bakoze muri ico gihugu ca Kongo hagati y'umwaka wa 2024 n'umwaka wa 2025 naco bashimye gushira ahabona kubijanye n'agahimbaza musi kagenewe umusirikare w'umurundi ari muri Kongo. Bamwe mu ngabo z'u Burundi barungitswe gufasha igisirikare ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo arico FARDC mu rugamba bahanganyemo na M23 bo babona ko bahindutse ibidandazwa hagati y'abagiranye amasezerano yatumye barungikwa kuri uwo muriro bo n'imiryango yabo bagatahira imvune n'igihombo mu gihe bene kubarungikayo bo n'imiryango yabo bariko barundarundanya ari naho abo basirikare bavuga batarya umunwa ko ikiza iyo kitaguhitanye kiguhitaniza. Amakuru dukesha ikinyamakuru The Great Rex y'Abongereza agashimangirwa n'ikinyamakuru Le Monde Afrique aremeza ko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye we ubwiwe yashize ahabona ko leta ya Kisekedi bemeranyije ko buri musirikare w'umurundi yarungitswe i Kongo ategerezwa guhabwa 5,000 mu mafaranga y'amadolari y'abanyamerika buri kwezi, mu gihe abasirikare b'u Burundi bari Kongo iyo bumvise iyo nkuru bayifata nk'ibitabaho baravye intica n'ikize bahabwa yitirirwa agahembo kabo. Hamwe ayo makuru yoba arayukuri bakabona ko badandazwa babona bashize mu biharuro leta y'u Burundi yoba ikumakuma ayarenga miliyoni 10 z'amadolari y'abanyamerika buri kwezi, buri mwaka naho bakegeranya ayaba miliyoni 500 bagasaba guhabwa umuco kubivugwa kuri uwo mushahara bamaze imyaka irenga 2 bumvisha amatwi ariko ntibamenye ujejwe kuwakira niyo aheza akawukamanganiriza bo bagatahana kwikanda imbavu n'ibirenge. Twibutse ko mu mwaka wa 2022 leta y'u Burundi yarungitseyo abasirikare bayo barenga 8,000 muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, nayo muri kino gihe bakaba barongerejwe kugeza hafi 15,000, ibivuze ko amafaranga leta y'u Burundi ihabwa na leta ya Kisekedi ategerezwa kuba yarigwije akarenga kabiri. nawo Das Kaburo ndagu ukengurukire ariko ndanashimira mwese mwadukurikiranye kuva mu ntango z'aya makuru. Shimira uruganda rwa Radio Plus FM y'ugwaruka rw'urwa magwitanga rutiziganya kugira ngo muronke amakuru atosoye neza. Shimire kandi Yves Irakoze ariko arafasha mu buhinga bw'ivyuma, nayo Jojo Fribert Karangwa nariko ndayo bashikiriza mu nkundere duhane sango ku munsi w'ejo na gahwana.